nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina, gufasha abagowe, ivuga butumwa, gutamba, kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye, mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera, aho naho ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi. Sano ni sawa amakuru ni meza. bo mbega abana bo bari he? Abana bagiye gutembera mushingana. Harayo he amajaye umviriza ndagumara kubarire isaje nariko niyumvira ko abana ko bafite bibiliya ko ariko barasoma bariko barebukanya amazaburi ko ariko baravugana kujambo ry'Imana mbe bimeze gute? Ntugire ubwoba mushingana, abana nabarereye mu gakiza ariko baruhiriye umutwe bagiye gutembera abandi bana. Bo okay ntacu ariko mugabo sheri wanyu nagoma ndakubarire umuhamagaro w'Imana ubu wamfashe kandi umuhamagaro w'Imana ni gitangaza. Imana yampamagaye ngo ngende kuvuga ubutumwa ndetse kwisi yose. Imana yampamagaye ngo mve aha muhira ngende kuvugira ubutumwa kure hari mu mitumba ndengari hari mu bisagara hose. Ha nawo witabe vraiment Imana ishimwe. Amen amen. Imana ishimwe. Bo umvizana murako uti unjohera ubu wahoro njyohera hace yongera ko akandi ariko mugabo shiri wanyu bashi wewe urana ko ngoma ngende mivuga butumwa uze usigare neza uze ntuzavunca inyuma. None uzomara imisi ngahe mushingana? Bo musanzwe rendezvous nk'ubu y'Imana shishobora kumenya rendezvous Imana izoherera Imana musagombye ngo nze ngaruke mu rugo uzomvana ngaruka ariko mugabo vraiment sinzi ngo nzogaruka ryara. Sawa nta kibazo bikore kuko ukoreye Imana nayo izoguhemba biraruta gukorera umwana w'umuntu. Bo umvizana ngona kubarema igituma ngiye ko ngoma ngende mivuga butumwa hari inyoni mu gahinga nazo wenda kene kuzibarira ubutumwa ibiti n'amabuye ivyatsi nivu byose nakeye kubarira ubutumwa byose bize byihane hajya ibiti mu bavuga ngo shimwa mwami shimwa Yesu shimwa mwami shimwa Yesu ibyo bisoma he mushingana ivyo nta hantu ndabisoma ariko ibintu byose gukizwa inyoni nivu nibiki ivyo birafise ubugingo ariko mugabo mumenye ko ibintu byose biha icubahira Imana ibiti biha icubahira Imana bikuvuga ngo mwavuga ngo hozana nta kibazo mushingana murakoze je ndabatahuye genda mukorere mu muhamagaro w'Imana ariko uzuzuriruka ko ufise urugo nanje ndagukeneye. Yego sheri wanyu murakoze. Iratuzaniye Faraja Group. Bite ko mutavuga mbega mwabanye gusa byagenze gute ku rusengero? Abugira je nako ndimvira ingene byagenze urozi ingene byari biryoshe kuri eglise. Cyane se byari bihimbaye kwe. Desima n'umunsi waririmbye nabi wewe. None haga birashigwa kazi kawe. Birashika. Mbega ndababazi ko mutamanya reherutse kuza kuri eglise. Inde? Mutama wa. Ntavyuzisha. Papa asumba pasteri. Amusumba gute? Rote yiga ngo azi kuvuga ubutumwa. Nta na kimwazi. Rote arabwira imisenyi kizwe igakizwa. Papa wari kubwira kabwira imisenyi kizwe. Kana mabuye utavyumva. Ibaze sha papa Imana yamutumye kugera kuvuga ubutumwa ubu honyene yaheze n'indwi atarataha. Iyo. Kubera iki yagiye kuvuga ubutumwa mvuga atakomeye. Harakonde Imana kweri. Mama tuvuga ati ubu papa neza ni isengero. Rote turamuta. None azazane isengero cyamuvariya nawe kimujya kamutama wa none ko Rote Imana ntimukunda kuponje Imana yamukunda. Yose kuvuga ngo ntimukunda Imana iramukunda. Rero kwitamukoresha ivyo byose. Birashika kitamutuma mu ntara cyo mu bindi bihugu mbarize birashika cyangwa amaze kujama cyangwa mugasanga haraduhenda byose bibaho iyo yerekareka twobipfa uraziho nyene nka je inyoni tumaze guhura zigenda zirahimbaza ngo Yesu n'umwami rero ngo yavuze ngo ihinga inyoni yo hago biratangaje none nuzi yuko muri Bible handitswe yuko mu gihe cy'iherezo asha n'ikintu cyacu cyose kizovuga uziko kitavuga ahubwo rero mwego murabe neza musanga yarasaze ngwiki umuntu abwira inyoni kavuga mva muri inyoni yahe ahubwo ni mudakomeye papa nawe wacha sara ahubwo twakumena uba Desima ntusuye kuvuga nk'ivyo
urumva twogute umvirize wowe usanga bahenda ugengera yarasaze kweri nambere Greta uyu yashatse kuducumuza reka twigire oya se kuvuga uko oya magaba araduhinda kweri nginyoni ziravuga inyoni ya hehe umva Bettina natwe vuga ngo twomutabira nuko ivyo tubireke tuvuye gusenywa bizi Imana tubabare mukuru mba none yacumuye oya tumubabarire ariko uruzi kuvuga ngo pango ngo ni ingoni kijuwe yego mugege navyo bisema kana hako uzimbwira inyoni ngiravuga ubwo butimwe sindana bwo baravuga inyoni ziravuga kwa papa basi we nimba utavyumvise bye ni gitangaza kweri inyoni zivuga kuva nakabana naho ndazumva iratuzaniye Faraja Groupe. Karibu muri sanze. Ego. Namahoro cyane turashima Imana. Ego. Mutama ari he? Mbo mutama yagiye mu bikorwa by'Imana. Ego. Nivyo. Nagomba ndakubaze numve neza ko wewe woba uzi ahantu woba utaza ahantu hari. Rero umugabo wa vraiment arakijijwe kandi nawe ndazura kijijwe. Mugabo ibintu je namubonyemo mugore mana reka sivyo umuntu akijijwe ibi nasanze yibereye kumwe na Gaston kaseza vraiment ndatangara ndavuga none uyu mugabo byamugendeye umugabo wanje jewe umugabo wanje ndamuyobewe papa maombi ni mutamuzi wa mwihenzeko sa papa maombi sino biharira ko gose mugaje ivyo namubonyemo sinkivya papa maombi ico utazi urabaza wabonye uwo basa umugabo wiwanje kuva tukira aba Jeune Marie tugeze mu bana bangahe babiri ndamuzi neza n'umukozi w'Imana yigumira mu mpwemu no ngamuhira abagake kubera iki yari hebeye Imana ndavyukuri nakumvirije ndiko ndakuraba igihagararo cyawe ntabwo muberanye na rujya rutama byukuri ndiko ndakuraba uberanye na jewe badankundira mberanye nande na jewe uriko urarota cyane ndiko ndarota cyane ndiko ndakubwira ibiri muri jewe ndavyujya mutama vraiment ntimuberanye nta na gato raba amatama yarahombaganye ariko je vraiment kora kabomve jewe kwa china la Yesu we none ndiko ko je nubatse ujya n'umugabo wanje nkunda cyane kurusha aruta abandi bagabo bose muri nosi amafreshe uhereye ku mushatsi we kugera kwino ndamukunda kandi sinzomuhemukira mbabarira je ntangeso nkizo mfise je ndakijijwe nta kibazo gumya gakiza kawe ugenda urondera handi je sindi babagore bivanga narakiriye Yesu ndazi ko ntegerezwa kubaka urugo rwanje neza nanje naramwakiriye kandi nanje ndakunda Yesu none kumengo ucugomba kungisanu yatari je nari ndabikubaza nyene nk'ibintu bisanzwe kugira ndabe kunyemerera none ko wansengira iki niyahure reka naguma narujya rutama uru ni cyambere ntarasho ruguha rumara imyaka n'imyaka ruriyo mugahinga ngo rikuvuga ubutumwa ibiki none uzorutimbira ngira urugo nibangaye si babiri none rujya rugakogwa agiye rutari ngaha mu rugo wovuga ngo rufise umugabo wewe uri umupfakazi wanje ari kukorera Imana mbene ico gituma waruje umugabo wawe namubonye ari kumwe n'umukobwa hewe ndamuzi ko ari umugabo ivyo ntarigera kandi ntazigera nimba arico cakuzanye mumbabarire musohoke umuryango mwinjiranye murawuzi kandi uri umuntu w'umugabo ufise umugore mu rugo si vyiza kugenda kurondera abandi bahandi amahoro yakuzanye abari yagusubirana inyuma ndagiye uzoga umukonye genda urugo rwanje ntegerezwa kugubaka umugabo n'uwi wanje ntawe tumusangiye sinzigera ndamwitesha n'uwi wanje ndatangaye cyane umuntu w'umushinga ntahe afise umugore mwiza nk'urya akija kurondera abandi bagore kubera ko abakristo bubu batokubaka ingo zabo bakanezererwa umugore cyangwa umugabo Imana yaguhaye utegerezwa kumukunda ni wowe wawe uwo mutatwaranye si wawe je ndatangaye Imana ni kuri utabare
abantu bawe kuko isigeze kure iratuzaniye Faraja Groupe. Ngira rero ngwiki wewe ngwiki uriko tumbaza ngo ngwiki umviriza sha Grace ndakubwire Olave umva mukure mu mutwe uriko uranyumva kubera suwi wawe wewe n'uwi wawe gute umviriza ndakubwire Olave je twahuriye mu gisagara sha uriko uranyumva nimba naraduzi no ruguru ni kubera we twaje kurya ubuzima mugabo wewe ivyo ari ivy'iwawe none kubera ko yavuye iwawe akazi wanje ndakubwire abantu bidumba amata nk'isazi nituba tubakeneye we ni woga arabinge nusa nta nibirato wambaye mugabo uguma wita ku bantu bisi ahubwo no kumena umutwe none uri kuvuga umena nde neko yavuye iwawe akazi wanje ahubwo we nta ntunzi hewe ndakubwire bujyanye wowe rambarigwa zeno no kwereka itandukaniro nono kwereke yuko ahubwo wewe muramuvana inyuma yarinza guta ahubwo bwire hemwe bite no mbere ndakubwire bite no mandureke ko ndakubwire oya mbabarira bite no mwe je mbwira kagakobwa iyo mwahuriye aho gakobwa vrema gakobwa kana kabonye kujya wende we kujya nakubonye niko nakabonye hama turagushika kuki hanyuma no kuvuga umukobwa ubone umugenzi wanje kandi be nawe uri umugenzi wanje kandi wewe ikintu ushaka cyose ndakiguha be nawe cyushaka ndakiguha ushaka amavuta ndaguha cyangwa amafaranga ndaguha none mwebwe icyo muri kwapanga nico wanduga niyino oya yamugashi sinaje muri competition cha ariko mugabo je wembara uri compete erega bacuga mu kirungo umwe wazima cyahubwo akase narinda kazi kumbu agaki oya apana sinarinze uko wari agaki ubu ni umusheri wanje nanje ndi be nawe uriwe we rero muraba aho ndavuye nyuma jewe sho kugendana n'umuntu agendana n'abantu kobwa bose ubonye wese ucumwita umusheri wawe heme umviza rena mwe nagomba ndababari mwebwe muri babiri ndabakunda kandi mwebwe je nushaka kumbanyikanya n'umuntu umviriza kirazira kuko yuko mvuga ngo uvuge inkwazi ibintu zisangira igice mwebwe babiri ndabemera n'imbere z'Imana mwebwe ndabafite rero no kuvuga imwe mwebwe muri babiri ndabakunda mwese ahubwo mukwiye gusenyera ku mugozi iyo nakwemeye kunibaza kugakoswa rero ndahevye ndakwinyuma oya ivyo ntibibaho bakunda je sinarinze ukugenda mu geso benize sheri wa I love you oya nunkoreko ndakwiyamye nusubira je nawe turahejeje nudusukunda naje ndaguhevye nagukunze nguri wenyene nubwo numva mwebwe muguma muvuga mujya hejuru mwese ndabakunda kandi mwebwe nubwo ndabakunda aha mu gisagara kise undi mugore wisezerano bimesa uwo umviriza naguma ndabari uwo mugore afise abana babiri abo bana afise umwana umwe w'umukobwa witwa Greta afite undi mukobwa yitwa Betty ahabwo rero mwebwe ndabasabye mumvuge okay umusheri wanje yitwa Akisa hamwe yobumba ni kuri yo amanika umvize ndakubwire yego mfise amata ziba kumva uko ne kumeze urashaka kuza kudukinisha twebwe yashane mu umugore ese bana aba umvize ndakubwire inkumi gusa umvize ndakubwire nimba ari cyo wanduganiye tuzusuye kundondera basha nawe turahejeje no mu mutwe turahejeje basha ndahevye mana yanje nzorondera be n'abandi mbona aha muri interior bakobwa butse iratuzaniye Faraja Groupe. shiri amahoro cyane mushingana karibu yego cyane usafise inzobe uravyushe uratagata ufise amaso nk'amaso y'inyana usa nkanje kabisa yohoma shiri subiye kumbwira amajambo wahora umbwira tukiri muri France umviza ndakumara ko I love you nunda gukunda cyane merci okay ariko rero horoshe je yondi mu bikorwa by'Imana hari aya nagubona bagatima kazakara kubita nkimbira abana banje nkakwiyumvira nkumva birase nkajyama nkafata bibiliya ebana nkumva mwemera aka arabo amina ariko sheri
sheri wari warampevye Asinaguhevye. none sheri urakorera imana ukibagira no kubaka urugo rega nanje sheri ndakubona ngaha ndaryoherwa bo arwashije ibintu bihanganye ko nabona hari ingo nyinshi imana yadutumye ko kuvuga mu butumwa bwiza bw'Imana rero naco gituma mu gihure uretse waretse kumbona hari ibindi bikorwa nariko natunganya mu zindi ngo hari nta kibazo ariko nanje uzuranyibuka nta kibazo ubu rero no kuvuga iki ngomba uze tugurishe ngaha hanyuma umuntu agenda pange sa ngo umuntu agurishe ngaha mu kibanza hanyuma umuntu agende gupanga kugira ngo bishoboye ko dukora umurimo w'Imana ereka Imana izotubona ereka Imana izotubona ariko umurimo w'Imana ndakubari ushingana yego cyane sindagucire urazi ko ndakuba yego cyane ariko turakorera Imana ariko dukwiye gushira mu bwenge tugurishe parcelle yacu harimo inzu yacu tugende gupanga turiye ku kwezi abana bacu mbize nakumara kubarira urazi tumara kubari Imana yacu ntabwo ikenye kandi ratunze none gashina no Imana uyisumbya nimba idakenye niduhe yindi parcelle izo yisenge iguhe yindi parcelle apana kumbwira ngo tugurishe batubamwe ivyo nibibaho nibinumvikana mbiza ndakubaresha ushira urazi prima be kunda gukunda kandi urazi kuvana imbere y'Imana ko nakuvuze y'ukurunga urukundo ngo gusesagura mu rugo jewe ntago nkeneye aya shabi nkundire ndakijije kandi ndakubaha ariko urukundo ngo gusesagura mu rugo yego never ariko umugaga nubwo uvuga none kuzi ijambo ryo tubaye ngo twubahe none we ko je umushingana mana bikwarenciye bugufi nayo mpamvu na kugira ngo tubandaye kujya gukora indi mirimo hari siko nanje ndakubaha ariko kumbwira ngo tugurishe aho tuba tugende gupanga ivyo ntikibaho nikinapasa mu mutwe wanje umugore mwiza gukunda kugira inama nziza kandi ico ni ikintu ciza ndiko ndakubwira umbiriza renda murakubari ko ndakwariye ubukebuye ukavyanga nkaca bugufi ukavyanga ubu rero byase mu gipfusi no gushira mu gudu urugo ni babiri sishobora kwemera ikintu nk'ico muri leta turi babiri ibintu byose turabisangiye ntushobora gufata ingingo none gake ubu rero ndavuga ukavuga aha no guturitsa unturitse nta kibazo nkubita mugabo uratswe impapuro nije yego ariko nabona ni byiza yuko jewe ntahora nk'umugabo wawe naye mpamvu iyo maze kuba ndi umugabo wawe ndavuga ikintu ukacumviriza none we uri kurasaba ndakubaze ngo tugire ngo tugurishe ngaha tugende gupanganya uri kuravyanga nushaka ngirene ubu rero ahako byasa ngiye kwera ukuntu nanjye bigiye kugenda sawa ariko ico nigikunda iratuzaniye ni Faraja Grupe hama je nitwa Nono nkabamba hajya gatonya hajya hirya gato hama nkaba naje ngaha nje kurondera umuhungu witwa Orave umuhungu cyangwa umushinga ntayo wanje oya umuhungu witwa Orave Brazil ndibaza ntiyenze ni Orave nuko ni Orave n'umuhungu n'umushinga ntayo wanje nanje nitwa Grace nkabamba ruguru nkaba nahitanye umugenzi wanje none twaje kurondera umuhungu witwa Orave siko yoba banga umuhungu baturangiye yuko abangaha aha nta muhungu ahari umuntu abangaha ni umushinga ntaye wanje je ndi umudamu wiwe umushinga ntaye wa yego uru rugo rubamo umugore n'umugabo kimwe gusa no babaza munyemerere mu ishuri murabona aya masaha umushinga ntaye wanje araryamye nivyo yitwa uko mbwase umusore araryamye muramukeneye byihuta cyane aho no muvyura rego no musiri tuva no musiri tuva hano kuri ntarinda kumuvyura none turamurindira ntimuva tuguma sheri ya mugabo wawe na sheri Pagreta allo Pagreta sheri bitse naho no musi waryamiriye karibu hari abashitsi twagende abashitsi muri yego abashitsi karibu barabe yego karibu nunyene Orave uwitwa Nono na Grace nyebasha ni sawa nyebasha kuri yibagiza urugura twirengagiza rero ntutuzi ni sawa
oya ntabazi aba bantu baje bavaye ntibazi ibyo wakoze ntabyuzi ntibyibagiza ubutumwa bwiza ikintu nzi nakoze niko navuze ubutumwa bwiza abantu barihana ahubwo uri umukizwa reka ndambwira umugore wiwe urabona je ngange mbona ngaha andi bungenze kandi waninda n'uyu mugabo wawe we sindi we umukobwa we ari mu rugo rwanje inda yande ugende inda ntashitse sinzi ndako umugabo wanje uramuzi asumba pasteri ugakiza bijyanye ivyo yakubesha yakubesha nitwahurira ruguru umugabo tubanye imyaka n'imyaka mwe muramusumbya mwiri umviriza ndakubwire ujya musa gusezera twaraduganye kuri garde nord turajana dufatiye ubu bukobwa bwavuye he nanje hajya aduga yansanze ruguru sanzeru sheri ndakeneye kumenya ubu bukobwa buvahe buturukahe bujahe ho ego ingo ingira ashagira nahanyene karibu mugezwa n'amaki namwe karibu murakomeza hano kwa Orave ndibaza ahantu habera inama ganahani hari abantu benshi ni mu rugo rw'umuntu inama yatunganijwe gahani ni mu rugo rw'umuntu karibu abantu ngaya mu gatondo kundonde imana ishimwe n'uwo twarondera turamubonye n'uwo nyene sheri nawe mukora ibikorwa byiza biranamusa ari mu maso namuravye reka ndamuramutse ni bofre n'amahoro wawe bofre bofre ntarinzi wowe uri kaka yangu wowe uri musaza wanje wewe umviriza aha woni Orave woni Orave ego nije Orave masezerano ni wewe wankwereye utambariye aya ko muri ko murancanganya none gabasha nibiki muri kino gitondo banza mbize madame tukusigure neza ushaka kubutatahuye ibyo ari byo sivyo je mva ruguru uranyumva je na je mva ruguru uye Orave witwa umushinga ntahe wawe yaduze ruguru yateye inda mushiki wanje w'imyaka 16 natwe ni hariya nyene mushiki wanje w'imyaka 16 eka vuga murambeshe none mwebwe murafise ubwenge cyane bazumvirize reka bya bintu birakomeye cyane cyane hanwa n'amategeko kandi mpana vya aba bose barundira wewe natwebwe niko nyakubahwa natwebwe nico kibazo ahubwo muce mukidufashamo uyu yene natera nteyinda abo polisi wekora polisi urumva we n'amakosa yego oya andazwe harora amategeko oya nukwito nabasavye imbabazi mu ndindira wa mugore we kwe turi ku kazi k'amategeko n'utubona tutambaye umwambaro w'igihugu twe turi ku kazi kandi twatumwe n'igihugu ndabumva kandi ndabuba ariko muradutegera mushingana ibi nibiki muri kino gitondo nibiki ibu ubizi gute ubizi hiki gasongo amawigira ngo umukozi w'Imana uja konona abana babandi jewe nibara uyu uwinje mvuye ruguru kumurondera yateye inda umukobwa wawe wanje umwiza Orave wateye inda mushiki waje w'imyaka 16 ucuva ruguru urahunga uzi no mu gisagara wari uzi ko tutazokuronka imana ishimwe kono wewe kukubona nshiko no musi besha mwe ivyo bintu muri kuburega nabi ibyo barambeshera mwe niyabaki ariko barambeshera mbega nanje yaduze ruguru ampenda n'umusore aca nterinda ariko arambeshera ashira jeho reka naje mvuge jeho yankwi no mu gisagara njana hari ya ruguru abana umwe bari 3 bana 7 je oyapo muri ko murambeshera bo urumva umvise mupfasi umvise boreka mudeka kudutesha umwagira reka zotikire mu vya shatu genda zana minote to none mumutwara he mushingira ko wewe mu rugo wawe ugomba ko tukujana iko mana yanje nibiki je kumenga ndiko ndarota umushinga nawe wanje aguma mu mwemu ivyo nibiki gamana tambaye ibara ndabaye mutima wanje ariko reka ndabakurikire ndabiyo bije iratuzaniye ni Faraja Groupe Orave nje kukuraba nk'umukozi w'Imana ariko nagoma ngira ico ndakubariye yego kabisa
vraiment utwakirire utwo nitwo twarose kandi ushime uko nyene ushire ku mutima ushime basi murakoze cyane ariko ishengero irafise umubabaro mbo n'abakozi mwari musanzwe mukorana ibikorwa barafise umubabaro ku bwawe wari umukozi wari wizigiwe mu bikorwa ariko ntitwari tuzi ko uri nyuma y'ibi bibazo byose tubona byakwagiriye byaradutangaje cyane byaradukomerekeje ku mutima byaradukuye mu kibanza twarimo bidushikana mu kindi kibanza yego cyane Orave iki kibanza urimo kikwigishe aha hantu uri hakwigishe gose yego cyane wari umuntu wari wizigiwe wari umuntu abantu bose bari basigaye bakunda mu rusengero twabona ko uri umukozi w'Imana by'ukuri ariko twebwe twara abantu twabibarabisha amaso nk'abantu ariko Imana nayo yari ifise ukuntu yakubona hari ijambo rintangaza canke rinyigishije isana kano kanya riri muri Zaburi rivuga ngo ivyo urabikora nanje ngahora ukibaza yuko mpanye nawe ariko nzoguhana byose ndabishira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana rero ibi bintu canke iki kibanza urimo kikwigishe gose byaratubabaje n'umubabaro udasanzwe mwishengero n'umubabaro udasanzwe mu bakristo n'umubabaro udasanzwe ku bantu bari bakuzi bari baza amateka yawe yo gukorera Imana vraiment uve ngaha wize vraiment wize yego vraiment nukuri murakoze ariko mugare nukuri yewe bashe ishengero nk'uwe nukuri numva ndiko ndicuza ndiyumbira ukuntu nake n'abandi umukozi w'Imana mwishengero abantu benshi kibarambona bakaryohewe bakifuza no kubana nanje ariko aho shitana amaze ukunterera nkajya mu ngeso numva no hanura abandi kanura abantu bigira abakozi b'Imana ataribo nukuri yuko bora bakabigarukiriza ngaho kuko Imana hari ibyo umukora ikihorera ariko umusurizira nukuri ndabonye ko Imana ikugaragaza numva no hanura be n'abandi bose nukuri bakumva yuko Orave uve ngaha hano muri kino kibanza utsinze kameremere yego cyane hariho ibintu bikurikirana umuntu ugasanga umukozi w'Imana ndakunze kubibona ni ibintu bibaho ugasanga umuntu n'umukozi w'Imana mugabo arafise ikintu camwizingiriyeko ibindi byose yarabyihanye mugabo akaba afise akaha kamwizingiriye ku gihe cyose ariko aravuga ubutumwa igihe cyose ariko araririmba igihe cyose ariko arakora ibikorwa byose by'Imana ikuzima abadayimoni canke satana amubonye akavuga ati uriya n'uwi wanje kubera abo murako ikimenyetso yamushizeko nawe nagoma ndakubwire uve ngaha muri kino kibanza utsinze kameremere wiyambure icyaha cyose cyama kikwizingira ko iryo naryo ni ijambo ry'Imana uve ngaha vraiment wihanye utsinde kameremere ubuzima bwawe ubugire bushashe yego ariko mugabo rero urakoze kubera mu byamajambo meza cyane cyane ko ikintu numva no gusaba cyinje nuko wonsengera ahubwo niko ari kunsengera bari kwibintu kundamira kikiga kugira ngo cyintanje Imana imbabarire mukozi w'Imana nukuri je ubwanje ubu ndicuza no kuri munsengera kandi abona no kwisa umwanya bampaye bariko baranyakura manza mundindire naje yego nukuri yego urumva Orave numvise ko uricuza reka tuje kugusengera yego fatumanya kugusengera kugira ngo Imana ikugirire ubuntu yego amugire ibihe vyiza yego baye murakoze Imana baheza agira mujane n'Imana sawa namusigara Mana yanjye nukuri numva jewe numva ndababaye cyane ariko kubera ko nzi ko uri umutanzi w'imbabazi ndizira kuzombabarira Mana nukuri jewe ndabonye yuko nukuri ugukora ibyaha witwaje Imana atanu na hato yabishikana umuntu nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina gufasha abagowe ivugabutumwa gutamba kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera aho naho ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi.